Tubaha ikaze mu biganiro vy'ubuzima n'amagara meza mutegurirwa n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose, aho tugiye kurabira hamwe ibimenyetso bigera kuri 5 bishobora kukwereka yuko urwaye indwara ya diabete, twongeye tubabwire n'umuti uyikiza burundu. Ariko imbere yuko dutangura ikiganiro, reka tubanze tubacishirizemo zimwe mu ntahe abantu bagiye bakira indwara ya diabete bayivuwe n'ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose. Nari naripimishije basanga mfise ingorane, hari ikivyimba ku gitigu. Ubwo rero niho nageragiza ntivyo byose ngaha nzokizwa n'iki kweri. Umugenzi rero niho yacambwira ati yamara wogenda ku nshuti ya bose niho buri cyo bagufasha. Niho nagenda rero mu nshuti ya bose baca batangura kumpa imiti, barayimpa ndayifata numva mbandanya noroherwa. Urugero igitigu cari kigezeko ndabishima, bari bampaye imiti ariko ntaco yamfasha na gitoya. Numva ngoma ngira imisonga mu gitigu, merewe nabi cyane. Mugabo aho mfata iyo miti mwe ku nshuti ya bose naciye numva ntanguye korohe. Muga kandi uretse n'ivyo nari nsanzwe ndwaye na diabete yaratoye imitende. Inshuti ya bose barampaye imiti, ubu yaratoye imitende basi, kandi ndashima Imana kuko mfise imitende kujanye na diabete. Indya zitari nkenda ziri, nagomba gusaba abanyagihugu bose bijukire gukoresha imiti kirundi, cyane babandanye baja kwivuza ku kigo inshuti ya bose, kuko narabonye yuko bakora imiti ngira kamaro cyane. Isukari je yamfashe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015, hanyuma rero canagenda barampa umuti ibiharuro babizi byashika 9, 11 nageze gushika no ku 14, babizi baraco bisigura. Umuntu akomeye atakigwaye agira hagati y'ibiharuro 4 n'igice dufate gushika kuri 6 n'igice. Hanyuma rero niho bampa uwo muti ndawufata indwi zibiri. Kuva ico gihe nta muti ndasubira, bambwira tubanze umari amezi 3 uhevye urukanywa, amezi 3 aheze ndasubira n'urukanywa unanywa wayari tangora, ntaco ntafungura n'umuceri bunda ufungura, ivyamwa ndabijya n'ibije bivu ndayijya n'ibindi. Ubu ibiharuro ni hagati ya 5 na 6, numva ni normal. Diabete rero ni indwara ngendanwa, mbere bavuga ko ari indwara idakira umuntu wese ashobora kugwara, ariko mu vy'ukuri diabete irakira neza mu gihe ufashe uyu muti tugiye kubabwira muri kino kiganiro. Nkuko rero bivugwa n'ishami ry'umuryango witwararika amagara canke ubuzima OMS, abantu bagera ku miliyoni 422 ubu babana n'indwara ya diabete ku isi yose. Diabete rero ibaho iyo umubiri udashoboye gukoresha neza isukari yose. Isukari iri mu bwoko bwa glucose, ko hari amoko menshi y'amasukari. Iyo rero ikorwa ry'umubiri, iyo umubiri udashoboye gukoresha neza isukari ibiri mu maraso, mu gihe mu maraso isukari yagwiriye, bityo rero umuntu aca agwara indwara ya diabete. Ubusanzwe isukari ubwayo simbi, kuko ariyo ikoreshwa mu gutanga inguvu ku turemangingo twose tw'umubiri, umuntu akabona kugira inguvu. Kugira ngo rero zimwe mu ngingo zikoreshe iyi sukari zikenera umusemburo wa insuline, ari wo umusemburo ukorwa n'ugwagasha canke pancreas, utuma iyi sukari yinjira mu turemangingo byose, bityo rero umuntu agatangira kugira inguvu. Insuline rero ikorwa n'agace ko mu gwagasha canke pancreas, ugakogwa mu tunyangingo bita selile beta, two mu duce bita langera. Iyo rero ugwagasha rugwaye ntusubira guhingura neza iyo insuline, bityo rero isukari igaca iba nyinshi mu maraso, kuko iyo insuline niyo igabanya isukari ikayishira ku rugero rwiza mu gihe isukari yabaye nyinshi mu mubiri w'umuntu. Abantu rero benshi bagwanya no kugabanya isukari, ariko ntibibuke yuko bakwiye kwitaho icatumye iba nyinshi, ari naco gihambaye. Ni nkuko irobine ryotoboka amazi agasesekera mu nzu, hanyuma ukagerageza uburyo wofata udaha ayo mazi uyakura mu nzu uyasohora, ariko muca muvyumva yuko amazi atigera hera, kubera ko ntiwagiye ngo uzibire aho amazi ariko araturuka. N'abagwayi ba diabete rero nuko bamwe baragenda bagafata imiti igabanya isukari, ariko bakibagira yuko hariho ikiba cabiteye, ni ukudakora neza kwa insuline canke ugwagasha ruhingura insuline. Bityo rero muca mumva yuko insuline ariyo igabanya isukari mu mubiri, bityo rero iyo idakora neza isukari iguma iri ku rugero rwo hejuru. Iyo rero umuntu agwaye diabete
biba bivuze ko isukari yo mu maraso iba iri hejuru kurusha uko bikwiye, kubera ko insuline idahagije canke umubiri utayikoresha neza. Uwitwa Victor Montori, umuhinga mu ndwara za diabete muri Mayo Clinic muri Amerika, agira ati gucika intege, inyota, inzara, kwihagarika cyane, kutabona neza no kugabanuka ibiro bishobora kuba bimwe mu bimenyetso bishobora kwereka yuko urwaye indwara ya diabete. Ku bana bakunze kugira indwara ya diabete y'ubwoko bwa mbere, ibimenyetso muri rusange bakunze kugira ni nk'ibi bikurikira: kugira inyota nyinshi, gutakaza ibiro, kwihagarika kenshi, umunaniro, gusinzira kenshi. Ubwoko rero bwa mbere bukunze kugaragara mu bana cyane bari munsi y'imyaka 30, nk'uko rero cyane abasanzwe bafise amateka mu bijanye n'indwara ya diabete. Usanzwe rero indwara ya diabete ibaho iyo habayeho ibimenyetso bikomeye kuri bano bana. Diabete rero mu bwoko bwa kabiri nayo ikunze kugaragara mu bantu bakuze, cyane cyane barenza imyaka 40, ikaba ifitaniye isano n'umuvyibuho wo mu nda, cyane santimetero 80 ku bagore na santimetero 90 ku bagabo. Diabete rero rimwe na rimwe ifitaniye isano n'umuvuduko ukabije w'amaraso hamwe n'igitigu kiba kiriko ibinure, nk'uko uwo bita Jose Augustin Mesa Pere, perezida w'ishirahamwe y'abagwayi ba diabete bo muri Amerika y'Epfo abivuga. Nijari rero isukari yo mu maraso iba iteje akaga canke ishobora kugutera ingora mu gihe umuntu yiyiriza ubusa. Igipimo c'isukari mu maraso gisanzwe ni miligrama 70 kugeza 110 kuri decilitre. Nyuma rero yo kurya iki gipimo kiriyongera, ariko insuline ituma isukari igabanuka ku gipimo gisanzwe muri rusange mu masaha 2. Uvuga insuline ikigabanya isukari. Ingano rero y'isukari iri hejuru yaba ari miligrama 180 kuri decilitre. Imaze rero amasaha 2 ikiri kugo rugero ihinduka uburozi ku turemangingo, kandi iyo igipimo gisubiwemwo kenshi gishobora konona cyane amatsigo, amaso, umutima n'imitsi y'amaraso y'amaguru. Nacyo gituma iyo umuntu agwaye indwara ya diabete hariho abumva umuriro mu maguru, akumva umenga rikarasha, umenga amaguru yo yashira mu mazi akanya. Abaganga rero bavuga ko iyo isukari iri hejuru igihe kirekire bigira ingaruka ku mubiri, bityo abantu bagwaye diabete bagomba kugira isukari iri hagati ya 70 n'180 miligrama 70 n'180 kuri decilitiro imwe ku munsi. Ibi ni byavuzwe na Dr. Fabiana Vasquez, umwe mu bagize ishirahamwe ryita ku bagwayi ba diabete bo muri Argentine. Umugwayi wa diabete wo mu bwoko bwa kabiri ashobora gutangura kubura amazi mu mubiri iyo igipimo c'isukari mu maraso kirenze miligrama 200 kuri decilitiro imwe. Ariko abantu badafise iki kibazo bashobora kugumana igipimo c'isukari kiri hejuru mu maraso, ariko ntibibagire ko iyo rero igipimo kiri hejuru cyane, urugero kirenga miligrama 300, ivyago biba vyinshi kandi bisaba kwitabwaho by'umwihariko, nkuko bivugwa na Victor Montori, inzobere cyane canke umuhinga mu ndwara za diabete kw'ivuriro rya Mayo muri Amerika. Tugomba rero kandi kuvuga ku rugero ruri hasi abagwayi ba diabete ndetse n'abafise ibibazo bagomba kwirinda kugira urugero rwa glucose mu maraso ruri munsi ya miligrama 70, haba ku kwiyiriza ubusa ndetse n'inyuma yo kurya, nk'uko bivugwa na Jose Augustin Mesa Perez, perezida w'ishirahamwe ry'abagwayi ba diabete bo muri Amerika y'Epfo. Bamenyesha rero kandi ko iyo diabete yamaze igihe kinini, ingingo z'umubiri z'impera zirapfa, bityo rero umuntu zigatangura kubora, ari naco bituma wumva ngo umuntu bamuciye amaguru, ngo bamuciye amaboko, biba byavanye nuko diabete iba yagiye ikura ikonona ingingo z'impera y'umubiri. Kuvyerekeye rero n'umuti, hari umuti
uvura indwara ya diabete, si kunuyivura gusa, si kugabanya isukari gusa, ahubwo ni no kufata kuvura urwagasha. Isukari rero igatuma uwo muti rero ugatuma ya insuline canke rwagasha rwari rwarapfuye kongera gukora insuline, bityo rero umubiri ya insuline igasubira kuboneka mu maraso, bityo rero ikaziragabanya isukari mu gihe yabaye nyinshi mu mubiri. Mu gihe abatagira ubwenge bagwanya no kurondera ibigabanya isukari, bakibagira yuko hariho ikiba cabitumye arico baba bakwiye kwitwararika. Naco bituma mu kigo inshuti ya bose nibi twitaho mu kugira ngo dushobore kuvura umuntu, ari naco gituma iyi ndwara diabete tuyivura mu minsi mike ikaba ikize butagaruka. Uyu muti ni imbuto, ni ifu y'imbuto bita fenugrec nkuko mubona ku masanamu. Iyi fu rero urayitegura mu masoko iba iriyo, hanyuma rero kaza urayinywa mu gitondo no ku mugoroba amazi ashushe, bityo rero bizotuma indwara ya diabete ikira mu gihe uyifashe ku rugero rwiza mu kiringo c'umwaka. Reka rero tubatumiriye ku bantu bizoshobora kugora gukora uyu muti, mwashobora kutwandikira canke mukadusanga dukorera Igitega Rutegama haruguru y'isoko y'inka. Murashobora kandi kutwakura muciye kw'iyo nimero muza kubona ngaho muri description. Reka rero tubipfurize kugira amagara meza, ibyo kurya hamwe n'amafaranga. Ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka, hakura kuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69 199 amajana 247. Inshuti ya bose yo ni inshuti yawe.